Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi mudahengesha gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yanyu Look Media. Nkuko mumenyereye ngomba ko tuyaga mu kiganiro Mvura Muganga, aho tuyaga bijanye n'amagara y'abantu muri rusangi. Mutuno munsi tuyaga kubiki? Uno munsi uza kuyaga kubijanye n'inyifato canke ingeso umuvyeyi yogira mu kurera umwana wiwe kuva kivuka gushika ashike mu bigero. Murazi yuko umuvyeyi kurera umwana, abarundi bavuga ngo kuvyara ntibigoye nko kurera. Kurera rero umwana biragoye, hasabwa ibintu byinshi. Hariho inyifato ibikenewe, hariho n'ingendo ibikenewe kugira ngo imigenderanire hagati y'umuvyeyi n'umwana igende neza. Kugira ngo rero dushobore kwishura ibibazo byinshi umuntu ashobora kwibaza kubijanye n'ingene umwana aregwa, ibibazo abazi ingene vyo kwishurwa akiri muto, atanguye gukura gushika agere mu bigero, twaciye turondera umuganga yanonosoye ibijanye n'inyifato. Uwo nawe ni muganga Eric Bajinama, yanonosoye ibijanye n'inyifato, uwo bita mu gifaransa umupsikologe. Akaba akorera ku bitaro Centre Professionnel de Kinésithérapie ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ndamuha ikaze. Ndabasabe ku batabazi twidondore kugira ngo mbere abantu bamenye neza, kumbure ngo tubwire n'ivyo mwize n'ivyo mukora muzoba mukoze. Murakoze cyane no kubutumire. Jewe nitwa Eric Bajinama, nkaba nize ivy'inyifato n'imibano ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini IGL. Hanyuma nize avyita psychologie clinique et sociale. Hanyuma ubu naho ndiko ndanonosora ndi mu gice ca kabiri muri master mu Université y'u Burundi. Murakoze cyane. Uno munsi twabahamagaye kugira ngo mutuyagire ahanini ikiyago tuza kuyaga kubijanye n'inyifato kanatsinda n'ivyo mwize. Rero inyifato tuza kushimikira kuno munsi ni inyifato hagati y'umuvyeyi n'umwana. Murazi yuko umuvyeyi ni warera umwana, hanyuma kugira ngo amurere harakenerwa inyifato zitandukanye kumbure zitameze n'ingene umuntu akuza abana n'undi akuze. Mugabo umuvyeyi ingene nabana n'umwana hariho inyifato zikenerwa. Mu gutangura mutubwire umuvyeyi aronse ikibondo kugira ngo ico kibondo ciwe kumbure imigenderanire izobe myiza, umuvyeyi yo kwifata gute nko mu minsi ya mbere? Murakoze cyane. Mu bisanzwe umwana imigenderanire yiwe hamwe n'umuvyeyi wiwe itangura kare cyane. Novuga nti umwana atangura gushakwa mu vyiyumviro imbere yuko agaragara n'abavyeyi. Nagira ngo rero nce gigwa ko mvuge yuko hariho abana bashobora kuvuka batashatswe n'abavyeyi, hanyuma rero umwana iyo agiye mu mbanye ya nyina atashatswe na nyina, murumva yuko imigenderanire ibitameze neza. Sico kimwe rero n'umwana yashikiye muri nyina amushaka, imigenderanire ica imera neza kuko murumva abamukeneye. Hanyuma rero ngaho wonye ngira ko ntombereza yuko ari abaca bimvira bati abana aba bavuka tutabona base ngo ijana kwijana baba abana badashakwa. Oya, ntibiba ari byo. Harimo n'abana mu miryango papa na mama baba bahari usanga bavutse badashakwa. Ugasanga hariho n'umwana yavutse atari mu muryango, no kuvuga yavutse ku muvyeyi umwe kuri nyina wiwe gusa, mugabo ugasanga uwo mwana yarashatswe n'uwo muvyeyi wiwe. Rero twumve yuko bitangura kare. Hanyuma rero umwana yamaze gushikira mu mbanyi kwa nyina akaba yaramushatse, navuze yuko bitangura mu vyiyumviro. Hanyuma ivyo vyiyumviro biba biri mu muntu, bigaca vyongera ivyo vyiyumviro bikavyura inkabuzo ziza kwereka umwana ko, kumvisha umwana ko ashakwa. Ni ibintu novuga d'ordre affectif, si ibintu biba bigaragara mugabo ni ibintu byerekana ko uyo migenderanire ihari kandi ari y'ukuri. Ikimenyetso nuko nk'iyo umwana ari mu nda y'umuvyeyi, hanyuma umuvyeyi agafata ingingo, nazi ko hari ababikora nubwo mu gihugu cacu bitemewe, yo gushaka kumukurayo, bimwe bita avortement, umwana arahunga ico gikorwa bagomba kugira. Ukuvuga arahunga uwo muntu abagomba kumwica. Nagira ngo cengirwa ko mvuge yuko hariho agace bita amygdale mu bwonko bwacu. Aho gace ku mezi 3 kaba karatanguye gukora. No kuvuga yuko ni nka alerte, nk'iyo alerte tubona nk'iyo umucanwa uteye cyangwa ikintu kigira kibe, cerekana yuko hari ikintu kibi kigira kibe. Rero
ako gace kitwa amygdale ko mu mutwe w'umwana naho abakiri mu nda ikintu kibi kigira kimushikire aravyumva agahunga. Ni naco rero gituma iyo bagomba kumugirira nabi cyane ikintu kigira kimushikire ashobora guhunga nubwo bitaba biciye mu bwenge nk'uko kwa twebwe abantu. Hanyuma rero murumva ko niyo ariko amererwa neza umwana acabandanya avyumva. Hageze rero kuvuka iya migenderanire yatangura kare umuvyeyi atamushaka birafasona birakora umwana ku buryo amaze kuvuka ya migenderanire irabandanya n'ivyo kandi iyo migenderanire izogera kwibonekeza cane muri kazoza k'umwana mugabo vyahereye mu ntango kumbura abantu ntibabibona kubera umwana ntabavuga ntaba yerekana neza na neza ku bantu bataba bimenyereye ukuntu amerewe mugabo biraheza bikagira ingaruka. Rero amaze gukura umwana amaze kuvuka yarashatswe canke atashatswe ya migenderanire icibandanya. Hanyuma rero amaze kuvuka nuko dufatiye nko ku mwana yashatswe ya migenderanire irabandanya hanyuma hagaca haza ikintu rero cyo kwitabwaho n'uwo muvyeyi. Rero yamaze iyo tanguye gukura umwana ntaba cana gikeneye wa muvyeyi yamutwara mu nda ahubwo umwana bakeneye la présence physique ko umuvyeyi ahaba atari umuvyeyi ujya muvyaye gusa ahubwo naho aba rujya muntu amurera mugabo abakeneye umuntu amuba hafi abakeneye umuntu amuba hafi. Rero umwana acagendera mumenyera ukebuke kugera ku mezi 6-7 aya mezi umwana atangura gufungurirako no kuvuga niho haba ikintu bita attachement. No kuvuga wa mwana umuntu yamubaye hafi akaguma amufasha ibintu atishoboje kuko umwana avuka mu bisanzwe umuntu avuka yishoboje ibintu bike cyane ugereranije n'ibikoko. Umwana avuka umuntu avuka afise ubushobozi buke gose mugabo ibindi bikoko kivutse mu masabire kica gitambuka mugabo umuntu murazi ko bifata umwanya. Rero urya muntu yagira muba hafi mu kumufata neza mu kumuha ibintu twovuga atari ibintu byo kumubiri gusa mugabo ari ibintu d'ordre affectif psychologique. No kuvuga kumuba hafi ku mutima mu bijanye n'ibigumbagumba mu Kirundi nuko twobivuga mu bintu n'ibigumbagumba akamuhoza hama ari ikintu kimubangamiye akamuba hafi niwe wa mwana ku mezi 6-7 aca afata naho nyina yamuvyaye aba atamuri hafi umwana arabuheba agaheza agakurikira wa muntu yamuba hafi. Rero nagira ngo rero mvuge ko umwana kumuba hafi kuva agisamwa gushika ku myaka 3 ndaja gusigura igituma ari gushika ku myaka 3 ari ngira kamaro cane mugabo ntigisigura yuko hari igihe umuntu adakenerwa kuba kwitabwaho. Oya, umuntu yitabwaho ubuzima bwiwe bwose mugabo birasumbirije cane kuva gisamwa gushika ku myaka 3. Kubera iki? Kubera ko gushika kuri aya mezi 6 umwana bari karamenyereza gushiraho inkingi z'ukuntu azoba ameze mu gifaransa tuvyita les bases de sa personnalité. Hanyuma kuri aya mezi 6 niho wa muntu amuba hafi amukorera ibintu vyose amutunganya amutabara ari nk'ikintu kimuteye ubwoba bitangura kwibonekeza. Nico gituma umwana w'ayo mezi umuntu amuteruye atamumenyereye aramuhunga. Kubera iki kuri iyo myaka 3 mbega inyuma y'imyaka 3 muraza kubitubwira mugabo bantu dusigurire igituma uyo mwana akenera imigenderanire myiza kumwitaho guhera na cyane cyane watubwiye gushika ku mezi 6 akamaro kavyo mugabo ko vyo bandanya gushika ku myaka 3 ni kubera nuko umwana ndaja gushika ku myaka 3 mugabo nuko umwana atitaweho muri ico kiringo arasinzikara. Hariho ivyigwa vyakozwe vyerekanye yuko iyo umwana atitaweho atari ivyo ku mubiri atari ivyo kumugaburira gusa no kuvya bijanye n'ibigumbagumba no kuvuga ico gihe umwana arasinzikara ubwenge bwiwe burasubira inyuma hanyuma n'umubiri wiwe ugasubira inyuma n'indwara zikamufata mu gihe atitaweho. No kuvuga yuko umwana mu gihe atitaweho muri ico gihe aragira ibimenyetso. Ivyo bimenyetso rero mu kubivuga kubera umwana atarakwiza imyaka 3 ntabaragera kuvuga mu bisanzwe umwana agera kuvuga neza atomura ku myaka 3. Rero muri ico gihe kuva kivuga gushika amenye kuvuga aravuga n'ivyo mugabo ntavugisha ururimi. No kuvuga aca akoresha ibimenyetso vyo ku mubiri wiwe. No kuvuga iyo atamerewe neza
kumbura ararira atarize naho aragwara indwara zo ku mubiri mugabo ziserura umubabaro wo ku mutima hanyuma rero nariko ndavuga nti kubera iki gushika ku myaka 3 kubera yuko uwo mwana mu gihe atitaweho agenda arasubira inyuma aho gutera imbere mu bice bitatu mu bijanye n'ubwenge mu bijanye n'umubiri mu bijanye n'ibigumbagumba sinzi ko twovyita mu kirundi kare ivyo ku mutima tuvyita les besoins psychologiques ibigumbagumba mu gihe atitaweho umubiri burya umuntu wari we wese arafatanye rero mu gihe atitaweho agenda arasubira inyuma rero umwana muri ico gihe kugera ku myaka 3 umwana ntaba aratangura kugira ico twita mentalisation kumubwira ikintu kikamuguma mu mutwe mugabo gushika ku myaka 3 umwana waramwitayeho uramubwira uti kwera imigenderanire mwagize uramubwira uti nimba agiye nko kwishuri kuko murazi ko umwana atangura muri maternelle ku myaka 3 mu bisanzwe uramubwira uti genda kwishuri uragaruka urasanga ngaha kubera icizere muba mwaragiraniye ukimurera aravuga ati ntampemukira ujya turakundana ndazi yuko ndamusanga mugabo mu gihe umwana yakuze atabantu bamwitayeho confiance yiwe ukuntu yizera abantu bitangura akiri muto bikazoheva bigira n'ingaruka mbi akuze no kuvuga ni ibintu byose bamubwiye agumana inquiétude agumana amakenga ati ibi bintu sivyo bariko barambesha baranta umuntu agiye ahantu akamuhenda ati ngiye ngaha ndaje agaca agomba nko kugenda muri villa canke handi hantu akamuhenda ngo ngiye ngaha ngo ndaje agaca agenda mu bisanzwe sivyiza umwana wateguza kumubwiza ukuri hanyuma umwana amaze guhinyura yuko mubesha imigenderanire burya ntugire ngo irasubira kugenda neza rero kugera ku myaka 3 ni kubera ko umwana muri ico gihe amaze kugira imyaka 3 aragira mentalisation ikintu kiraguma mu mutwe uramubwira ikintu hama akagikora rero novuga nti niyo base ya mbere uwo n'umushinge wa mbere umushinge wa kabiri nibikurikira gushika ku myaka 6-7 hajye umwana atangura kuja mu wa mbere kwiga muri ico gihe rero ibintu bahura navyo ukuntu abaho kushika nko ku myaka 6-7 nivyo biheza bikaba inkingi ikomeye cyane y'ukuntu azoba ameze mu gukura kwiwe mu kubaho kwiwe kwa misi yose ego turashitse ku myaka 3 uradusigurira tubwiye byinshi ingene umuvyeyi imigenderanire yoba hagati y'umuvyeyi n'umwana gushika ku myaka 3 reka naho dutandukire kuva ku myaka 3 kugenda gushika ku myaka 6 gushika ku myaka 7 ingene babana ngira ngo vyo bavyiza imigenderanire ibaye myiza mugabo ahantu ngomba gushimikira mbega umwana guhera ku myaka 3 dufate gushika nko ku myaka 6 muri ico gihe umwana bakeneye iki umuvyeyi yo kwigenza gute psychologiquement donc mu migenderanire yabo umuvyeyi yo kwifata gute reka mfatire kuri iryo jambo mbajije uti mbega umuvyeyi yo kwigenza gute mu bisanzwe umwana umuntu ndeke kuvuga umwana gusa umuntu kuva kivuka kuva gitangura kubaho abakeneye kwitabwaho mu bijanye n'ifungurwa ivyo bonye abantu benshi barabizi yuko umwana adafunguwe neza agira indwara akeneye kwitabwaho mu bijanye n'ibigumbagumba ivyo abantu benshi rero batazi kumwereka urukundo hamwe no kumuryohereza mu kirundi je nkunda kuvyita ko kumuryohereza kubera umwana umugaburiye gusa ntumukinishe ntufate umwanya ngo mukine ngo mutwenge no kuvuga zirya ngaburo wamuhaye wamugaburiye neza ntibiheza ngo bishike ku kamaro byategeza gushikako ntibiba bikwiye no kuvuga umwana arakeneye gufungurirwa neza kwambikwa kwitabwaho mu bijanye n'amagara y'umubiri agize nk'indwara agwara ukajana kwa muganga mugabo arakeneye cyane ku buryo busumbirije kwitabwaho mu bijanye n'ibigumbagumba rero abantu benshi ico kintu ntaco bazi nko kwa muganga aba pediatre abaganga bavura abana barazi neza yuko hari indwara bashobora kubona umwana akagwa afise ibimenyetso mugabo bakabura igipimo cyerekana indwara agwaye mugabo umwana akaguma afise ibimenyetso ababizi bacamurungika ku psychologue kugira ngo arabe ku ruhande rwiwe nawo ivyo yize ico bakibituma ariko enagira amenyeshe yuko abana bakiri bato cyane twoshaka tukirabira ko twebwe nyene dukuze iyo utitaweho n'umuntu itegerezwa ko kwitaho ukuntu mererwa rero umwana wewe birasumbirije kubera ntaba arakomera mu bijanye no mu bwenge ntibuba burakura
abagifise dependance aba hari ibintu byinshi abagikeneye ku muvyeyi mugabo rero uko kwitabwaho kurabura akatari gake rero kumaze kubura ni hamwe umwana avyerekana mu buryo butandukanye ubu na buriya hariho ibintu byinshi sinzi uwo bijamwe yuko yobiheza ibintu bijanye n'amatashima ukuntu abavyeyi bigeneje ku mwana ukuntu umwana heva gakura akigenza mu bisanzwe umwana abakeneye ikintu bita security umutekano mwinshi umutekano benshi bibazo ngo kuba hafi umwana abakeneye security hamwe akaba akeneye na affection ubwo rukundo nico gituma rero nk'iyo umwana atanguye kwavura nk'akarorero akaba ari kumwe na wa muntu yizera umwana aca yavura akagera kure kubera kagera kure bazi ko niyo yatemba hariho umuntu amwitaye ababona ati neza cyane ababona ati ndabona hariho umuntu ngaha ndumva merewe neza biratandukanye rero afise ubwoba naho afise ubwoba agira intambwe zibiri acagaruka kubera babona ati ndabona yuko simerewe neza ngaha nuko rero ibintu bijanye rero no kwitaho umwana mu bisanzwe urabona ko abantu benshi ubunye baraja mu buzi yibarutse ntaronka umwanya wo kwitaho umwana umwanya muremure igihambaye sico suko wewe mama wamuvyaye ukamwibungenga umuba hafi nuko ujya muntu amuraba ujya musigarana amwitaho kandi ntahindagurwe kubera ahindaguwe akiri muto umwana ageraho iyo mumenyeye agaca haza uwundi agaca akamenyereza ivyo biraheza bikonona ukuntu ibigombagomba vyiwe vyipanga muri we hama ngo bikure. Urakoze cyane. Mu kubandanya umwana kuva ku myaka 3 kubandanya hariho abavyeyi bamwe sinzi ko ari bose mugabo ivyo nkunze kubona ivyo nakuze mbona iyo umwana akosheje muri iyo myaka baramuhana agakofi akanuma umwaka w'imyaka 5 nashaka ahantu ko twohahagarara gatoyi mbega nk'umwana atarakwiza imyaka 10 umwana guhera ku myaka 3 kujya twabivuze gushika ko ku myaka 6 cyangwa mu myaka 7 uyu mwana yohanwa akubiswe agize nk'ikintu kitameze neza umuvyeyi yo kwifata gute bajya basigarana abana babone hariho naho mukubita atarakwiza n'umwaka hanyuma umwana yatanguye guturubikwa akiri mutoya ujya muntu amuturubika kenshi aca mutinya amaze kumutinya umwana namaze kuvuga ko muri ico gihe ni ibintu bizwe umwana ntabashobora kuvuga mugabo ari kumwe n'ujya muntu amukubita kirya kintu yamukubitiye umwana arakimenya buryo ntaheva ngakigire ntaheva ngagisubire ariko hariho ibindi bimenyetso bica vyigaragaza nko mu nyumba nk'akarorero nk'iyo umwana akubiswe ngo nuko agize nka kaka kurujya mukozi abamureze hariho ababakubita byo turabizi ahubwo abatumye wa mwana kubera ibyo twita amasifengite no kuvuga umwana development ugukura ko gushobora kwigumya ku mwanda muto yaca ku mwanda mukuru murabona ko akivuka ntabashobora kwigumya birigwa rero ahubwo bica byongerekana hanyuma umwana aratinya ariko umwana wa muntu amukubita arahora ukamenga n'umuntu akuze agatekereza ntahohe bijya twita guhoha no kuvuga umuntu aze kwitegereza urashobora kubona imigenderanire iri hagati y'ujya mwana n'ujya muntu amureze rero mu gihe amuturubika umwana uzobona yuko ushitse wewe uri umuvyeyi akugwako arira akakwereka yuko yababaye hanyuma ukabona ibimenyetso ni byinshi hanyuma ugiye akarira hamwe agasaragara hanyuma agushikiye wewe agaca kumira ko ntashake yuko hari undi muntu asubira kumukorako misado no kurondera ubuhungiro hanyuma ugiye avuga ati nsigaranye na wa muntu angirera nabi acasura kerekana ibimenyetso bitandukanye n'umuntu amwitaho umuntu amwitaho wowe nahuza aguma yerekana yuko ya mu buntu migenderanire yiwe imeze neza bisanzwe yari umuvyeyi nawe wiwe atari wa muntu amucunga canke bagumana yari umuvyeyi yamuvyaye nawe amuhana uko hoho bica bigaragara gute nico kimwe nico kimwe mu bisanzwe umwana ivyo kuvuga ngo namuvyaye ngo canke sinamuvyaye ni ibintu bikura biza mu nyuma mu bisanzwe ubwa mbere umwana bakere amenya ujya muntu amwitayeho gusumba
ntabazi ngo niwe yamuvyaye canke nisi yamuvyaye. ivyo abimenya bivanye n'ukuntu ubwenge bwiwe bugenda burakura. Hanyuma rero guhana wavuze ngo gukubita mu bisanzwe twebwe guhana turafise ukuntu bivugwa. Hariho guhana neza no guhana nabi. Mugabo rero gukubita nk'umwana imyaka yose abafise ukoresha inkoni ukibaza yuko kumukubita arico giheva gitanga inyishu no kwihenda. Mu bisanzwe benshi iyo bariko barahana abana novuga ko aribo bihana. Kubera iki? Umuntu arashobora kuba yiriwe ku kazi yarushe n'imyitwarariko yo mu kazi y'ivyo akora ubuzima bwa misi yose ari myinshi. Bakunda kuvuga ngo amastress y'ubuzima, imyitwarariko aba ari myinshi. Rero ijya myitwarariko arayitahana, ashitse rero muhira abashaka yuko ibintu bigenda ku rutonde. Kubera ivyo bintu biba biri muri we biba bimuremereye, hagize nk'umwana akosa canke ikintu kibi gishika acamuta kwishavu. Rero wa mwana kenshi ntaba kubiswe kubera ico kintu yakosheje. Novuga nti abaguye mu mporero. Abaguye mu mporero niko amajambo y'ikirundi aratugora gukoresha kubera ariko abaguye mu mporero nivyo twobivuga gutyo. Abaguye mu mporero rero gukubita umwana siko guhana. Umwana iyo akoze ikosa uramwereka ikintu akoze ko atari ciza, hanyuma ukongera ukaca umuha akarorero. Aho ni mu gihe abana bakiri batoye. Mu bisanzwe umwana ariko arakura hanini ntakoresha kumva n'ubwenge, arigana. Rero umwana haraho yigana ikintu umuntu yabonye, uwo muntu yagikoze, uwo mwana abona, hama wa mwana agiye kugisubiramwo we bagaca bamukubita, kandi ico kintu hariwo yakirabiyeko. Mu bisanzwe ubwa mbere abana barigana, hanyuma bamaze kubimwereka. Mu bisanzwe abana batoya uramurinda ukagirana. Mugabo amaze kugera igihe atahura siritu ku imyaka 7 irafise isiguro cane. Ni kuvuga ni l'âge de raisonnement. Umwana batanguye kwiyumvira, nico gituma ubona baje no mw'ishuri bagatangura kubigisha. Naho nyene kumuhana so kumukubita, no kumusigurira no kumuha akarorero. Kuri iyo myaka itarenga ndwi 4, 5 gushika kuri ndwi dufate mu ntango z'ubuzima. Muri ico gihe abana barabaza ibibazo byinshi. Mbere mu bibazo babaza hariho n'ibigora abavyeyi kwishura. Reka mfata akarorero k'ikibazo kigoye ucukumbura uco tubwira uti haya ari kumubwira uko ugasanga umwana ariko arabaza nyina ngo umwana cahe. Canke nyina yabonye nka nyina afise indati, mama uyu mwana none yagiye mu nda yawe gute? Abavyeyi bararongera amajambo bakoresha. Ugasanga ariko akoza vya bibazo umuvyeyi ataronkera inyishu byoroshe. Muri ico gihe ga psychologue umwana wacu umwishura gutakubajije umwana ngo umwana avahe, umwana cahe, ibintu nyene d'ordre sexuel. Muri ico gihe umuvyeyi yo kwishura gute? Murakoze cyane. Mu bisanzwe ntabazi ivyo gusa, nuko ngira gusa hari ivyo abavyeyi bibagora kwishura, birabagora kwishura. Mugabo umwana abaza byinshi. Mu bisanzwe namaze kuvuga yuko umwana imyaka hagati na gatatu kuvuga yuko aba yamaze kumenya kuvuga. Reka ndakivuge neza, mvuze ni imyaka generaluma. No kuvuga muri rusange umwana afise imyaka 3 amaze kumenya kuvuga. Hariho abamenya kuvuga imbere gatoyi n'inyuma gatoyi. Mugabo muri rusange ni imyaka 3. Rero umwana yamaze gutangura kumenya kuvuga, ubwonko bwiwe butangura gukura hakiri kare. Mugabo ubwonko bw'umuntu kujya kuntu namaze kuvuga yuko umwana avuka ata kintu yishoboje. Mu bisanzwe ubwonko bw'umuntu buritonda gukura, mugabo bugera kure. Ubwonko bw'ibikoko bukura n'ingoga, bugagarika no gukura n'ingoga. Mugabo ubwonko bw'umuntu bukura umwanya muremure. Rero umwana amaze gutangura kumenya kuvuga, aramenya amajambo mukoresha, akamenya no gufatanya ibintu. Rero nk'umwana amaze gukwiza nk'imyaka 5, imyaka wanashaka n'imyaka 4, muramaze kubona abana bafise guhera nko ku myaka 3 baca batangura ari nk'abana b'abakobwa
guheka udupupe. guheka udupupe, abahungu gutwara imiduga, kurasa, kugirante. Ivyo ni ibintu vyerekana icaba ariko araba, identite mu bijanye n'ukuntu umwana aba ariko aramera. Kandi ivyo nta wimwigisha. Oya, barabibona mu bisanzwe. Umwana nk'umwana w'umukobwa kujya guheka abana aba ariko agaruka kwerekana yuko ashaka kumera nka mama wiwe. Umuhungu kujya kurasa, gukina imipira, ibintu inkino ziri danje mu bisanzwe aba ariko aja ku ruhande rwase. Ariko n'ama identite y'abana niko aba batanguye, ukwiyubaka kw'abana niko kuba gutanguye. Hanyuma rero umwana amaze gukwizana imyaka 5, imyaka barabaza ibibazo, bazita age de questionnement. Barabaza ibibazo, kandi ibibazo wanashaka rimwe na rimwe bigoye kwishura. Hanyuma haragera igihe rero barabaza, mbega mama umwana cahe, umwana ibibazo nyene wumva ko birimwo umwana atanguye gukura mu bwenge, bitoroshe kwishura. Hama rero ibibazo bijanye n'ubuzima ndoragitsina mu Burundi bisanzwe bigoye, n'abantu bakuze ntavyo bavuga. Ikizira bayifata nk'ari kizira, mugabo ikiba kibabaje gusumba nuko uravye ibikorwa birakorwa rwose, mugabo kuvugwa bigahogwa, ucabona yuko hari ikibazo. Abana rero kubaza ati umwana cahe ni ikintu ciza cyane, ni ikimenyetso kikwereka ko umwana bariko aratangura kurondera origine y'ibintu. Rero hari abaca bababwira byinshi, hari ababwira ngo aca mu kanwa, mu kwaha, naragiye kwa muganga ndamusuma, ndagira gute. Rero ico novuga ko mu kucishura ufatira ku kuntu umwana ameze. Ko umwana umubwira ko wagiye kwa muganga ariyo wamukuye aba yarabibonye, birakora, mugabo butegerezwa kugendera bikosora bivanye n'imyaka, uko agenda arakura. Ugendura muhindura ivyo yamubwiye, ntubihindura mu bisanzwe. Iyo twokwita logique, umwishura bivanye naho wewe yogera gutahura. Nk'akarorero, umwana bajije nyina ati mama umwana vahe, umwana cahe, umuntu aho uca wishura gute? Umwana vahe, umwana cahe, ndabahe nk'akarorero. Ku bantu kuvuga ibijanye no guhuza ibitsina bakunze badasanzwe batabivuga, baca bavuga ibintu nk'ivyo. Mugabo umwana urashobora kumubwira uti, mugabo umwana ndagaho nk'akarorero, umwana afise imyaka 6, umwana afise imyaka 6, urashobora kumubwira uti, akubajije ati umwana ava hehe, uramubwira uti umwana ahantu hava ni kubera urashobora gufata ubupupe, ubupupe, agapupe k'akagabo n'agapupe k'akagore, ati ukabaryamika, ukamwereka uti umwana afite imyaka 6, burya babaciye ubwenge, barabona ati uwo mugabo afise igitsina kimeze uku, umugore afise igitsina kimeze uku. Ukamusigura rero uti umwana uyu mupapa n'uyu mumama baryamanye, uravyumva? Hanyuma uti ukamubwira uti aka kanaka gahuye naka, uravyumva? Aka anye gahuye naka, umwana aja munda kwa mama, uravyumva? Ukamwereka uti umwana aja munda kwa mama, hanyuma agakurirayo, hanyuma inyuma y'amezi 9 umwana acavuka aciye ngaha. Umvi ico onye kiba ari cyo mu bisanzwe uri kumubwira ibintu byo kuntu bimeze. Kumengo muganga ku myaka 6 haba hakiri kare kugira ngo mubwire ivyo bintu. Oya, ku myaka 6 nakubwiye ko ntihaba hakiri kare. Mu bisanzwe umwana w'imyaka 6, umwana w'imyaka 7 aba amaze gutandukanya. Sinzi kura bajya abana b'imyaka 6, abana b'imyaka 7 n'abana bafise curiosity ni urusaku rukomeye. Niyo papa na mama bari mu cumba arashobora kuja ku mwango akumviriza kugira ngo yumve skiso pass. Yego, arashobora kuja kumviriza, kandi kandi hagati yabo barabwirana. Ari watanguye kumenya ikintu araza akakibwira abandi, hama umwana aguma afise urusaku. Rero nico gituma hariho naho babitangura kubibigisha hakiri kare mbere gusumba, umwana agatangura kumenya hakiri kare, hanyuma bikagenda
birakuzwa bivanye nuko umwana angana. Hari ikintu dukunze kubona, reka duhere ku bana b'abakobwa niho bihora bigaragara cyane. Umwana w'umukobwa yagiye muri adolescence ni ya myaka y'ubuyabaga, sinigenda navambura amajambo mu Kirundi, usanga ben na nyina badahuza na gatoyi. Ico ni ikintu jewe ubwanje maze kubona, mugabo n'ahandi ndabibona kandi ndavyumva. Mbega kujya kuntu umwana w'umukobwa agiye mu buyabaga badasubira guhuza na nyina, byo bisigurwa niki imbere yuko tubwira inyifata ko mbura umuvyeyi yogira, mugabo insiguro yavyo ni iyi. Urakoze cyane ku kibazo mbajije. Reka ubwa mbere mbandaniriza aho naringeze mu bintu uvuze puberite. Mu bisanzwe puberite ni kimenyetso, ni hajya bavuga puberite umuntu ubwa mbere umukobwa mu gihe agiye mu butinyanka ijya mbere, umuhungu agasohora imbuto ntangabuzima ijya mbere, niho bavuga niho periode ya puberite iba itanguriye. Mu bisanzwe ku bikoko n'abantu nico kimwe. Mu gihe byerekana yuko ubuzima ndoragitsina bw'umuntu cyangwa bw'ico gikoko bugeze bwakuze, maturity bwakuze. Rero ku mukobwa namaze kubivuga ko bitangura kare. Ku myaka 9 umwana w'umukobwa ashobora gutangura. Hama inyuma gato abahungu bazi inyuma gatoya ku myaka 11 nabo nyene arashobora ivyo bintu kuvyibonako. Rero uvuze uti ubuyabaga abakobwa baca hageze ico gihe baca batangura kudakundana na banyina. Abahungu navyo nyene ivyo birashika aho apfa ibintu nabase. Mugabo insiguro ihari niyi. Insiguro nuko umwana agikura, twamaze kubivuga, aba cyane asa nuko aguma afatwa ukuboko n'abavyeyi. Wize, wakoze ivyo nakubwiye, wavomye, ku baruguru wasenye, uturutse inyana, uguma hamuhira ku bana baha mu gisagara ntagira ahuja. Ivyo ari umwana arabibwirwa kandi arabikwirikiza. Hanyuma uko akura haragera igihe umwana agomba kugira uburenganzira na cyane ntiburenze. Musanzwe no kugira ngo novuga nti kubara kugira ngo ace kajya kagozi kaguma kamufatanya no mu muvyeyi umwana woho wamubwira ngo wagize iki. Ubwa mbere bwobwo ku mubiri uyo umwana atanguye kuja acatangura gukura, ari umukobwa akagira amabere, akagira n'ibisuso bigakura n'ibindi bihimba vyerekana yuko umukobwa yakuze. No kuvuga muri ico gihe ababona nawe nyene ko ameze nka nyina. Ego nabone gituma nyina yo hama ari umuhungu, ijwi rirahinduka, hamwe kakajwi k'abana yahorana karagenda, hanyuma ubwanwa bugahuha, akabona yuko afise inguvu. Hanyuma rero gutabwa itegeko ntibisubira kumugwa neza. Rero abavyeyi ikintu ca mbere bavuze ngo benshi mu bisanzwe ntawuzi ko ari ivyo. Ikintu ca mbere gituma imigenderaniro yabo imera nk'iyihungabana nuko abavyeyi baguma bashaka kubereka ko ari abana. Kwa kundi kubwa mbere bagise imyaka mikeya. Ego ati wewe uracari umwana, bwira ivyo tukubwiye, twe turi abavyeyi. Ubundi nawe akibwira ati umwana ati jewe ndakuze. Mu bisanzwe ntabarakura. Kubera gukura twovuga tuti ntaca barishoboza, nta kaza baragira gukora, ntabarashira kwibeshaho. Mu yindi mvugo aguma afungura, aguma arara kwasa, aguma afungura ivyo batetse. Mugabo ntagifise imyaka 5. Aguma arihigwa amashuri n'abavyeyi. Mugabo bakeneye consideration, kwere ko babona kwakuze. Rero adolescence benshi, abahinga benshi bavuga yuko ni gice c'ubuzima umwana aba ari hagati na hagati y'ikiraro gihuza ubwana n'umuntu akuze. Rero muri ico kiraro niho umuntu abari. Rero mu bisanzwe abavyeyi ukuntu baba bakwiye gufata abadolescent, so kubinfantiliza, so kubereka ko ari abana, ahubwo no kubereka ko ari abantu bakuze, bagatangura kubaha responsibility, bagatangura bakagabanya kubasiriveya. No kuvuga kubihweza ivyo bagira ntikibujijwe. Hanyuma ikindi kintu gikomeye, nubwo ubona umenga muri ko murashwana, bandanye muba hafi, kubera muri we abafise, mu gifaransa tuvyita conflit intrapsychique, muri we abafise urugamba abari karagwana nabwo gwihinduka ya kamere kiwe mu bintu bijanye
n'ubuzima bwiwe ku ngero nyinshi, ku mubiri aba ariko arahinduka, mu vyiyumviro aba ariko arahinduka, mu bijanye n'ukuntu ikibano kimubona aba ariko barahinduka. Rero haba hageze yuko uwo muntu bamwereka yuko akuze, imigenderanire yabo iraheze ikagenda neza. Hanyuma mu gihe haciye haba bras de fer, umuvyeyi ati gira iki, umwana ati ndacanse ndakuze, umupapa ati wa mwana ataha kare, ntihabe ibintu vyo kumvikana vyo kuyaga. Wari wamyumbwira ivyo gukubita. Inkoni burya ikosora ibintu bike. Abageze yuko hakora amajambo, ukuyaga, kandi wa mwana twahera ko kuvuga yitabwaho akiri mutoya, agakura agashika muri adolescence. Mu gihe wabandanije umwitaho umuvugana muyaga, nta kibazo na kimwe kihawe ngo nuko ari muri adolescence. Uraheza ukamushigikira agaheza akayengana neza. Mugabo mwatanguye utamwitaho akiri umwana, hama ugaca ushaka kuguma umwereka yuko wowe umufise mu ntoki gutindashike muri adolescence, haba hageze ko yirobera atagwa kuvuga ati oya ibi bintu aho byakabereye ni kera, ni kwa gushwana. Rero hanyuma mu gihe yabayeho nabi mu ntango, ico gihe periode ya adolescence ni iri sensible cyane, ku buryo mu gihe umwana yabayeho nabi n'indwara zo mu mutwe twita ko zikomeye, maladie mentale sévère, kujya kugwara mu mutwe bigaragara abantu benshi bazi, byinshi bitangura muri adolescence. Nta bana uzosanga bagwaye mu mutwe biruka, mugabo muri adolescence kubera bya bintu vyagiye biripanga, harabonetse umwanya yuko ibintu vyipanga biraheza birakora indwara yiwe. Rero nuko abo bana baba bakwiye kwitabwaho, kwegerwa, gufatwa neza. Ndabifatanye guhera mu ntango, namaze kubivuga, bagisamwa bakivuka bakaguma ari abantu bitaweho mu ngero zose, ntukwirwa ndasubiramo. Ndabashimiye mwebwe mwese mudahengesha gukurikirana ibiganiro vy'imboneshakure yanyu Look Media, na cane cane ikiganiro Mvura Muganga kibayagira kubijanye n'amagara y'abantu. Nizere yuko iki kiganiro twariko turayaga mwashoboye kuhumvira ibitari bike kubijanye n'inyifato umuvyeyi yogira ku mwana wiwe kuva kivuka gushika ashike mu bigero. Mwumvise vyinshi ingene bigenda. Ndabashimira rero mwivuye ku mutima, ntibagiye gushimira bimwe bikomeye cyane muganga Eric Bajinama, we yemeye kuza kugira ngo tuyage adusigurire byinshi kubijanye n'inyifato n'ingendo umuvyeyi yogira ku mwana wiwe. Murakoze, naho utaha.